Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ahejeje kwemanga ku mugaragaro ko ariwe utwara igihugu c'u Burundi by'ukuri, mu gihe byari bimaze iminsi bivugwa na bamwe batandukanye bari mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu bakirwa abanzi b'igihugu. Uyu munsi Angeline Ndayishimiye yaba yamaze kwemeza ko ariwe mukuru w'igihugu c'u Burundi by'ukuri. Turabiguraka ko mwido nido y'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza yerekana ko ibintu byamaze gukomera cane mu bihangange bikomakomeye bikomoka muri CNDD-FDD, nyuma yaho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yerekanye ko ariwe mukuru w'igihugu by'ukuri, kandi akerekana ko ata muntu n'umwe umusumbya ubasha gushika kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko abatari bake bakaba bari bamaze igihe bemeza ko umukuru w'igihugu w'uyu munsi asigaye ameze nk'igishusho, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye nta kintu na kimwe agikora, ahubwo biraboneka neza ko umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye ariwe ufise ijambo rya nyuma mu gihugu c'u Burundi, kuko icyatangaje abatari bake ndetse cyazanye agatotsi gakomeye cane hagati y'umushiranganji wa mbere ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye nuko bapfundikaga ingingo, ariko bikarangira Angeline Ndayubaha ayihinduye mu ijoro. Benshi bati niwe ufata ingingo ya nyuma mu gihugu, kandi akaba n'amakuru yemeza ko ari watanze itegeko ryo gufata Generali Aringiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi akamupfunga. Ibi byose nyine bikaza byerekana ingufu n'ububasha Angeline Ndayishimiye afise mu butegetsi bw'umugabo wiwe, aho uwigira igihangange wese mu butegetsi bwa CNDD-FDD avuga ko azinanye na Ndayishimiye. Ibi byose bikaza byerekana ko ibintu byamaze kugera ku murindi ukomeye cane, akaba ariyo mpamvu abajenerali bose bafashe umugambi wo kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye akagendana n'umutambukanyi wiwe, kuko babona neza ko amaze igihe kinini atobera umugambwe ndetse n'igihugu. Byose nyine mugiye kubikurikira mwido nido y'aya makuru. Ubwo siwe perezida. Ejo haheze umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter ati: natewe iteka ryo guhabwa umubonano kuri uyu wa 19 Myandagaro 2024 na Perezida wa Guinea Equatoriale, aho twaganiriye ibintu byinshi cane kandi bireba ibihugu byacu byombi. Twagiranye ibiganiro bikomeye bijanye no gutsimbataza ubucuti hagati y'ibihugu byacu, kongera twigira hamwe ibisata bishasha byo gufashanyamwo hagati y'ibihugu byacu. Ndasubiriye gushimira Perezida n'umukenyezi wiwe kungene banyakiriye neza, n'ingene babandanya gufatwa neza mu kiringo cose zomara hano. Imana ibandanye guhezagira ibihugu byacu. N'ubwa mbere umupfasoni w'umukuru w'igihugu ariwe aja kuganira n'ibihugu byo hanze ibijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Cahora ari igikorwa c'umukuru w'igihugu, umushiranganji w'imigenderanire n'amakungu hamwe n'userukira u Burundi mu makungu. Hari aho bishika uwundi mutegetsi wo muri leta akajana ubutumwa bwa Perezida Ndayishimiye ku bandi bakuru b'ibihugu. Ubw'amategeko umupfasoni w'umukuru w'igihugu nta kibanza n'ububasha na bukeyi afise muri leta no muri ibyo byose byo guserukira
Uburundi mu makungu. Imvugo Angeline Ndayishimiye yakoresheje hano ntanavuga ko yoba yararungikanywe ubutumwa n'umushingantahe wiwe, abivuga nk'userukira Uburundi afata ingingo ku bijanye n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Imvugo hagati y'ibihugu byacu nayo isanzwe ikoreshwa n'abakuru b'ibihugu. Birazwi ko bishika abapfasoni b'abakuru b'ibihugu bakagira ububasha budasanzwe ku bagabo babo, ku buryo mu by'ukuri abo bakenyezi aribo usanga batwara ibihugu. Ariko niyo bimeze gutyo abo bakenyezi barabinyegeza, ntibashobora kwerekana ku mugaragaro ko aribo bategeka. Ariko Ndayishimiye we yaraye yerekanye ko ariwe utegeka Uburundi by'ukuri. Kuwa mbere Mukakaro 2022 Perezida Ndayishimiye yatangaje icese ko umupfasoni Angeline Ndayishimiye ari ina Burundi. Ico gihe ntiyasiguye ico bivuga kuba ina Burundi canke ububasha uwo muntu afise. Mu mateka y'u Burundi ntibyari bwabeho ko umukenyezi w'umukuru w'igihugu canke umwamikazi yitwa iryo zina. Kumbure ububasha bwa ina Burundi buratanguye kwigaragaza, ariko byiza byatomorwa hakabaho amategeko abisigura neza kugira ngo abarundi bamenye ibyo ari byo. Nyuma y'iyi nkuru Angeline Ndayishimiye yakosoye ubutumwa bwiwe kuri Twitter, yahoze kuri Twitter ubu yitwa X, akaba yarahoze yitwa Twitter, aca yongera ko yashikirije Perezida wa Guinea Equatoriale ubutumwa bwa mugenzi we Evariste Ndayishimiye. Muri komanteri murabona twese mbere ya Angeline Ndayishimiye hamwe nyine yavuze ko rwose ibyo yakoze ari amakosa, ariko abatari bake bakaba bavuga ko Angeline Ndayishimiye yemanze ku mugaragaro ko ibintu byose biriko birakorwa mu gihugu cy'u Burundi byose biriko birakorwa na Angeline Ndayishimiye. Bamwe n'abandi bagize ico batangaza barabye ibyabaye ndetse n'amajambo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yatangaje wo bakunze kwita Mukaneva. Ubwo kudeta yarabereye mu buriri abanyagihugu ntibabimenya. Ico bikoze Edeni iragowe nk'uko Ndayishimiye akunze kubitangaza. Kuva na kera narindi, kuva Uburundi butaritwa Edeni, nta mugore w'umukuru w'igihugu yiparatuye nka Angeline. Aha ntibamenye nyine ko yateye kudeta, ariko abarundi b'incabwenge baramaze kubona ko Angeline Ndayishimiye ariwe rwose utwara igihugu, kandi barabona neza ko yakuye Ndayishimiye ku murango izuba riva. Je ndabona kongereza mu banyamahanga naho tukaraba ko hoboneka utwara Uburundi, usanga byohinduka abarundi tugafatana mu nda, kuko mu bindi bihugu bimeze neza cyane. Uretse Uburundi wamengo buyoborwa n'abantu batazi ico bariko barakora. Ntumbaze birabaraba. Mbere kera benshi bari bazi ko umukuru w'igihugu ariwe ufata ijambo rya nyuma, ariko uyu munsi ushaka kwigira igihangange wese avuga ko azirane na Mukaneva. Mwagize neza, ariko iby'umupfasoni w'umukuru w'igihugu yatangaje birateye isoni kandi birababaje. Muri Afurika akenshi mpora mbona birangira nabi iyo umukuru w'igihugu ashize mu butegetsi umuryango wiwe. Ibintu birahinduka byoguma uko nyine, ariko biraboneka neza ko ibyemezo byose biriko birafatwa mu gihugu cy'u Burundi biriko birafatwa n'umutambukanyi wa Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari byo biri guteza uruhombo rukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Tuve kuri iyi nkuru irebana n'ibyatangajwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, benshi bafashe nk'aho ari kudeta yakoreye umugabo wiwe. Amakuru yacu tabandanize ku makuru arabana n'imfashanyo Uburundi buherutse guha Zambia, ariko abatuye ndetse n'abagenda Zambia bakavuga ko ibyakozwe n'Uburundi rwose biteye isoni. Muri Zambia baritwengera ingene bafashijwe n'igihugu barusha uburyo. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi atangaje mu nama nshingamateka ya Zambia ko yarazaniye ico gihugu imfashanyo y'amatoni 5,000 by'ibigori, ibiharage n'umuceri, muri ico gihugu haguma impari zitagira uko zingana.
bamwe baritwengera ingene basigaye bafashwa n'igihugu bafata ko arico ca mbere gikenye mw'isi, bagatwenga Perezida Hakainde Hichilema kubona yemera izo mfashanyo zo kubasuzugura. Ku rundi ruhande abashigikiye Perezida Hakainde bo bavuga ko atawanka uwumufasha mu ngorane naho yoba ari umukene kumurusha. Ikinyamakuru Dija News co ngaho muri Zambia nico giherutse gusohora kino gicapo kibabaje cyane cyerekana umukene wo mu Burundi ariko arafasha umutunzi wo muri Zambia akamuha igifo cy'amafaranga. Abariko barabiraba niho batangara. Umwe ati bigenda gute ngo umukene afashe umutunzi, uwundi ati ni ingendo nziza yerekana ubumwe muri Afurika. Gufasha ntibyari bibi kandi burya nta gihugu cana kitakenera abagifasha. N'abanyazambiya biyemera niko Zambia irusha ubutunzi Uburundi. Idolari rimwe ry'abanyamerika rivunjwa amakwanca ya Zambia hafi 26 mu gihe rivunjwa amarundi hafi ibihumbi 7. Ariko siko na Zambia iharurwa mu bihugu bitunze. Ikibabaje ni ugufasha abandi wigoye hanyuma ukishurwa agasuzuguro. Mu mfashanyo zo hanyuma abatwara Uburundi bariga ko abazishiriwe bazishima koko. Narirya abarundi bakeneye izo mfashanyo ari benshi. Amatoni nkayo iyo ajanwa mu mabohero y'u Burundi yari gufasha abanyoro bagira bishwe na kigoyi. Hari akandi gasuzuguro gakomeye kaboneka ku basoda bacu bari muri Kongo, aho abakongomani babandanya kubakekeza no kubagaya. Ni inkuru tuza kugaruka ko makuru yacu yo hanyuma mukaza kumenya ikibi abasoda ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi bariko barahura nabyo muri no minsi ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko busa naho bwamaze gukorerwa kudeta n'umutambukanyi we Angeline Ndayubaha. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.